Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri aka kanya mu gihugu c'u Burundi. Ni vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru. Tugiye kugaruka ku vy'umuceri, amabanga aracameneka. Alain Guillaume Bunyoni vyavuzwe yuko yari afise urubuga rwe rwa Twitter rutaharuwe ku mazina yiwe, ahubwo yakoresha yiyita Dr Mukonzi. Kuri uru rubuga rwiwe yatangaza ngo vyinshi mu bunyonyezi bukorwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu, harimwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Kuri ubu tugiye kugaruka kuri vyinshi vyinyegeje inyuma y'itoni 20 z'umuceri zuriye indege ku kibuga c'indege ca Bujumbura kuri Melchior Ndadaye kugenekerezo ya 28 ntwarante uyu mwaka w'2023 zija mu gihugu ca Guinea Equatoriale. Vyinshi vyaravuzwe, benshi batari bake baguye mu gahundwe bumvishe ibirabana n'uyo umuceri. Mu mbere hari amakuru yoba yarahawe bamwe mu bakozi bo ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, babwirwa ko bahenzwe ko ngo ari umuceri ushiriwe abasirikare b'u Burundi muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ico gihe ivyafashwe nk'ikinyoma kidashoboka kuko abasirikare badashika igihumbi ngo batori gushirwa amatoni 20 y'umuceri, kandi bakaba batari gushirwa umuceri wonyene atabiharage babashiriye. Iyo ndege ntiyagiye muri Kongo. Umukozi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu we yari yavuze mwibanga ko umuceri ugiye kugurishwa muri Guinea Equatoriale kugira ngo President Obiang Nguema abahe amadolari yo kugura igitoro, kuko kuri ubu binavuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise ishirahamwe Prestige naryo rijejwe kuzana igitoro nga mu gihugu c'u Burundi. Uyo mukozi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu ico gihe yavuze ko President Ndayishimiye yabivuganye na President Obiang Nguema. Aho naho rero hacaduka ibibazo ati ninde yagurishije uwo umuceri, tese yari igihugu canke yari umuryango w'umukuru w'igihugu. Hari ivyatangajwe nk'uko narimejeje kubabwira ko hari urubuga Alain Guillaume Bunyoni yakoresha mu gucafuza isura y'umuryango w'umukuru w'igihugu, akanavuga amabi yo bakorwa n'uyo muryango, harimwo ubunyonyezi budasanzwe bukorwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko kuri uno muceri wurijwe indege itoni 20 zahawe igihugu ca Guinea Equatoriale. Benshi nanone baguye mu gahundwe babonye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Guinea Equatoriale nawe ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ingena keza abayobozi b'u Burundi ndetse akeza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku bw'iyo mpano y'amatoni 20 y'umuceri. Vyinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru ntuze gucikanwa, fyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyenda kugira ngo uteje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure Umuhuza TV. Uri mu bambere mwaye kaze mwidonido yano makuru. Kwigenekerezo ya 28 ntwarante uyu mwaka w'2023 inyuma y'umutaga niho amakuru yagiye ahabona avuye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye Bujumbura avuga ko hari indege ya Guinea Equatoriale yari ije gupakira amatoni 20 y'umuceri. Benshi bakivyumva bibajije ko ari gihuha kubera bazi ubukene bw'imfungurwa buri mu gihugu. Ico gihe basavye abatanze iyo nkuru basabwe amafoto y'ivyo bintu. Mu nyuma kandi nibwo amakuru yagiye ahabona avuga ko hari amakamyo abiri manini yo mu bwoko bwa Fuso yaje ku kibuga c'indege yuzuye imifuko y'umuceri apakirwa ya ndege. Indege yavuye ku kibuga c'indege ca Bujumbura ku isaha 10:43 itwaye wa muceri. Amafoto yagiye ahabona ico gihe yerekana ko iyo ndege iri mu bwoko bwa Hiroshine hari igisirikare ca Guinea Equatoriale ifise imparate 3 TM 06.
benshi basigaranye akabazo gakomeye ico gihe, benshi bibaza niba Uburundi bwoba bugabiye Guinea Equatorial amatoni y'umuceri mu gihe inzara yazura inzara mu Burundi kandi ibiciro vy'ibifungurwa bikaduga umunsi ku yundi. Hari n'amakuru yatanguye gukwiragira ico gihe ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yoba ari we yashoye uwo muceri muri Guinea Equatorial, ariko ico gihe nta vyemeza ko ayo makuru yariyo. Ico bikoze vyari bihambaye ko ngo abategetsi basigura ivyari vyo mu gihe aribo ba mbere babuza gutwara umwimbu w'u Burundi hanze. Ivyo bikaba vyari binashitse mu gihe mu ndwi yarimwo imbere y'iyo genekerezo ya 28 hari amakuru yari avuga ko Burundi bwari bwarose mfashanyo y'amatoni 591 y'umuceri bwahawe n'Ubushinwa. Ico gihe umushikiranganje Merida Sabushimike yamenyesheje ko iyo mfashanyo yari igiye gufasha abarundi bantaho nikora mu gihe ibiciro vy'ibifungurwa vyari bisigaye ari umurengera. Harajemwo rero igipfungu kuri ya matoni 20 y'umuceri yarajanwe muri Guinea Equatorial. Ibi vyagiye habona ku igenekerezo ya 29 Ntwarante uyu mwaka w'2023 aho abarundi batari bake bari baraye bumiwe bumvise ivyayo matoni arenga 20 y'umuceri yari yaraye apakiwe indege y'igisirikare ca Guinea Equatorial arungikwa muri ico gihugu nyene. Icatangaje benshi nukumva ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yoba ari we yariko agurisha uwo muceri mu mahanga. Benshi bibajije vyinshi bitandukanye. Muri ico gihe nta mutegetsi n'umwe yigeze ava mu gacerere canke ngo yemere kubivuga ko abitomoye. Muri ico gihe amajambo yariko arakoreshwa yari amajambo avuguruzanya, ariko nta n'umwe yahakana ko amatoni y'umuceri yari yurijwe indege kandi akurizwa indege y'igisirikare ca Guinea Equatorial. Hari ibinyoma bibiri vyakwiragijwe ico gihe. Bamwe mu bakozi bo ku kibuga c'indege mpuzamakungu hari ivyo babwiwe, ndetse n'umwe mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu nawe hari ivyo yatangaje. Umwe mu bakozi bo ku kibuga c'indege nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo yatangaje ko bahenzwe ko uwo muceri ushiriwe abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni mu gihe umukozi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu we yari yarayavuze mwibanga ko umuceri ugiye kugurishwa muri Guinea Equatorial kugira ngo Perezida Obiang Nguema abahe amadolari yo kugura igitoro, nk'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise ishiramwe Prestige rijejwe no kuzana igitoro mu Burundi. Uyo mukozi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu ico gihe yanavuze ko Perezida Ndayishimiye yabivuganye na Perezida Obiang Nguema. Aho naho rero hacaduka ibibazo ati ninde yagurishije uwo muceri, ese yoba ari igihugu canke ari umuryango w'umukuru w'igihugu. Ambasaderi Willy Nyamitwe ku rubuga rwe rwa Twitter we yasa n'ubuhejeje gutanga umuco utandukanye n'ivyo vyavuzwe n'umukozi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Tugerageje kubishira mu Kirundi, Nyamitwe yanditse ati kubera iki abantu bifatira mu gahanga umuntu yirimiye arimbura hanyuma akarondera inyungu y'ivyavuye mu cuya ciwe uko avyumva. Hari abantu bariko baravuga ayamuhe ku muceri w'u Burundi n'uw'u Bushinwa, mbere bakayivanga kugira ngo bartyoze bate umutwe ngo namwe ni murime mwimbure. Ico gihe ayo majambo ya Willy Nyamitwe yavuzwe ko vyinshi, nawe yibajijwe ko vyinshi. Ica mbere cibajijwe ati nivyo umuceri warasohowe igihugu nta bubeshi burimo. Ivyo vyo yaravyemanze nawe aravyemera. Ica kabiri nuko atari igihugu cagurishije umuceri ahubwo ari umuntu yirimiye nanone agiye kurondera inyungu uko avyumva. Ica gatatu cavuye muri aya majambo Willy Nyamitwe yatangaje ati n'umuceri warimwe mu Burundi ariko si umuceri w'Abashinwa. Ica kane ni umuceri wavuye mu cuya. Ayo akaba ari amajambo yaheruka gukoreshwa na Perezida Evariste Ndayishimiye atuka Gabriel Rufyiri ko atazomuhebera ivyo yabiriye icuya ivyo yirimiye. Ayo majambo ya Nyamitwe yasa n'ayibutsa ico cuya ca Perezida Ndayishimiye mu mirima, ku buryo umuntu ashobora kwibaza ko Nyamitwe yemeje ko hashowe umuceri w'umukuru w'igihugu.
aya majambo ya Nyamitwe yatumye abantu benshi cyane bayavuga ko kuri Twitter hari benshi babajije impamvu abarundi bato bato babuzwa gushora hanze umwimbu wabo, bamwe bakabipfungirwa ariko umupfasoni w'umukuru w'igihugu we agashora amatoni icese. Hari n'abandi batemera ko ari umukire w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu, ahubwo bakemeza ko yagurishije imfashanyo yaheruka kuzanwa n'Abashinwa, bagira bati twereke ico kigega bikamwo amatoni nk'ayo yose. Hari abandi bashimikiye ku butunzi bw'inda bw'uyo mukenyezi yamaze kwigarurira igitoro cyose cy'igihugu none atandukiriye ibipfungurwa navyo. Hari abandi biyo babajije impamvu umupfasoni w'umukuru w'igihugu we yoba arekuriwe gukoresha ivyo ashatse umwimbu wiwe, ariko abimbuye ibigori batarekuriwe kuvyotsa kwibarabara. Abandi babwiye Nyamitwe ko naho bamuzi ko azi kuvuga ubuho agira aburane urudashoboka. Mu ncamake abarundi barababaye ico gihe badatahura ingene umuryango w'umukuru w'igihugu woba uwa mbere mu gutanga akarorero kabi ugashora hanze mu gihe umwimbu ari muke mu gihugu. Ngaho rero amakuru yariko avugwa kuri wa muceri wajanwe mu gihugu ca Guinea Equatorial upakiwe indege ya gisirikare y'ico gihugu. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, yoba yavugwa mu gisata c'ubutungane, yavugwa mu gisata ca politike, imigenderanire n'ayandi makungu, ubutunzi n'ibindi vyinshi. n'Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muba muri murakora.